Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose, icyubahiro kirushirize guhabwa Imana tugira neza uko bukeye uko bwije. Ino saha na kano kanya turanezerejwe na kano kanya Imana itwongeye kugira kandi ko kubana namwe mw'umwanya wo kusangira nino jambo ryayo. Turanezerewe cyane, turashima Imana kuno munsi yatwongeyeho kuba kwino si y'abantu bazima. Icyubahiro kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Nawe ndumva ataco kubuza gushima Imana imbere ya byose ubyutse ufata akanya keza ko gushima ushimira Imana yakubyukije amahoro. Turanezerejwe cyane no kubashimira mubyo mumaze kwifatikanya nacu kwino chaîne ya YouTube. Imana yo mwijuru irushirize kubahezagira, Imana yo mwijuru irushirize kubagirira neza. Mwe mwamaze gufyonda subscribe, mwagize neza kubana nacu muno mwanya wo gushimira Imana, muno mwanya wo gukengurukira Imana. N'umwanya mwiza twama dufata wo kugira ngo twibukanye, nubwo musanzwe mubizi, umuntu wese ico twaremewe no gushima no gukengurukira Imana. Hari amajambo y'Imana maze iminsi ndiko ndasoma ariko aranyigisha, n'amajambo nawe nifuza yuko nawe yokwigisha. N'amajambo atwereka ukwihangana, n'ijambo kwihangana. Kwihangana ni ikiguzi kininiya cyane. Hari ibintu ugenda ucamo bigusaba yuko ukwiye kwihangana. Uno munsi numva twosangira ijambo rijanye no kwihangana. Aho uri hose, ibyo ucamo byose, Imana igushoboze kwihangana. Hari ibintu by'ibibazo byinshi hano mw'ino si biruhishije, utihangana ntaco washobora gushikako. Urashobora kuba uri muhira nabo mubana ugasanga ni ibibazo gusa, ariko rero ico ndaguhamagara ino saha na kano kanya ugira ukwihangana, kuko uwihangana niwe ashobora kunesha intambara zo mw'ino si. Ndaguhamagarira yo kugira ukwihangana. Aho uri hose ugire ukwihangana, mu kazi aho ukorera ugire ukwihangana, kuko utihanganye ntaco woshikako. Barakuvuga ariko ukabona ntiwakuvuze. Ico ndagusaba ni ukwihangana. Wihangane, Imana irakubona kandi n'Imana igutsindanishiriza muri byose na hose. Reka dusangire ano majambo y'Imana tubona mu gitabo cya Luka igice cya 21, dusome uno murongo wa 19. Twumvirize ano majambo ico atubwira. Luka igice cya 21, dusome uno murongo wa 19. Haravuga hati, ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Sinzi ko turi kumwe. Umviriza uno murongo wa 19 uko uri kuratubwira. Utubwira uti, ukwihangana kwanyu niko kuzotuma, ndasubira mu izina rya Yesu Kristo, ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Sinzi ko turi kumwe. Ati ukwihangana kwanyu, ukwihangana kwacu, ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Hari ibintu tugenda duca mu minosi, udafise ukwihangana utoshobora kubirengana amahoro. Ndaguhamagarira aho uri hose ugire ukwihangana. Mw'ino si hari ibintu byinshi bibabaje, barakurenganya, ariko ico ndaguhamagarira ni ukwihangana. Imana niyo ishobora kukurenganura. Nubwo wobona bakurenganije biteye ubwoba, ico ndaguhamagarira ni ukwihangana. Wihanganire ibikugerageza, kuko niwamara kurama uzoba igiti c'ubugingo. Imana irushirize kugira neza, Imana irushirize kuguha ukwihangana. Ibyo ugenda ucamo byose,
Imana igushoboze kuvyihanganira. Hari ibintu ushikamo ukabona bikugoye kwihangana, mbere bamwe baranagwana naho abakijijwe akumva umenga yogwana. Ariko je co ndaguhamagarira ino saha na kano kanya, wewe wumvise rino jambo ryo kwihangana, wihanganire ibikugerageza. Imana izoshobora kugutsindanishiriza na kare nishoboye vyose. Uwu murongo niwo numva twosangira kuno munsi. Uwiyumvire ko mpwemu w'Imana awugutahuze ubugira kandi na akongere intege n'inkomezi mu kwihangana. Wihanganire ibikugerageza, wihanganire ibyo ugenda ucamo byose, niryo jambo ry'uno munsi numva twosangira. Ugire ukwihangana. Hari byinshi bigenda biduca intege, hari byinshi bigenda bigutirimusa canke bikugirira nabi, ariko wihangane, niryo jambo ry'uno munsi numva nokubwira. Wihangane, wihanganire ibikugerageza, wihanganire ibyo ugenda ucamo. Imana irushirize kukugirira neza, kandi Imana irushirize kugushoboza kwihanganira ibibazo ugenda ucamo. Ndumva ataco kuza kwihangana nubwo biba bigoye, naho woba ucitse intege, nubwo wumva wabaye goyigoyi. Ico ndaguhamagarira muno mwanya, wumve wo kwihanganira ibikugerageza. Imana igushoboze kwihanganira ibikugerageza, kandi Imana igushoboze kwihangana mugenzi wanje. Aho uca hose wumve wo kwihanganira ibikugerageza. N'ivyo ugenda ucamo byose wumve wo kwihanganira ibikugerageza. Imana igushoboze kwihangana, Imana igushoboze kwama wumva wogira ukwihangana gukwiye mu buzima bwawe. Imana irushirize kugira neza, kandi Imana irushirize kuguha ukwihangana. Wihanganire ibikugerageza, icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi mugire ibihe vyiza. Namwe mutari bwashoze subscribe, murahawe ikaze, mudushigikire kwino chaine ya YouTube, natwe turabinezererwa kandi turabahaye ikaze ubugira kandi. Ufise ico ushobora kuvuga muri commentaire, ntiwitinye, natwe commentaire turazisoma. Ibyo mwandika byose muri commentaire turabisoma, kandi turabakunda, kandi turabanezerewe. Icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana, kandi Imana irushirize kubazigama, kandi irushirize kubagirira neza. Aho uri hose, niba urwaye, wakira ugukira kuvuye ku Mana yakuremye, kuko nishoboye byose, kandi ndazi iragukunda, kandi irakwitayeho. Ni Imana itugaburira uko bukeye uko bwije, ni Imana itwambika, ni Imana igenda itugirira neza. Icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Ntihagire ikindi kintu na kimwe co kubuza gushima canke gukengurukira Imana. Yari amajambo twariko turasangira muri kano kanya, dushimira n'Imana yadushoboje kuvuga, kuko kuvuga si kubwacu, ni kubw'Imana. Imana irushirize gushirwa hejuru, Imana irushirize kukuzigama, kandi Imana irushirize kuguhezagira. Icubahiro cose kigarukeko mw'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.